Allô? Oui, Keke ni sawa? ni sawa. Warambabariye mani rega nimebere ikiganiro ko warambaze byahabaye bya musi wanyife. Warambabariye nivyo. Ibyabaye umunsi wa nyife ibyinshi. Ni byinshi. Shaka amakosa weva. Oya basimbabariye ndake. Nari bagiye muri sentare. Uno mwanya mubanye gute na Keke wavuze yuko byamubabaje tayari Keke byaramubabaje nta bundi buhinga nyine burinda ndaposhije nyine no. Sigura yuko we na Keke oya je navuze ngo je na Keke twabihigije. ariko wavuze yuko Keke yavuze ati kuba wanse kunyemera imbere y'abanyamakuru bisigura nuko byagenze nye. Shaka 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 kuvoma, shaka 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 kuvoma, shaka 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 kuvoma, kuvoma mazi. Sasa Tanganyikira namwegereye ntavoma kure nawe hepfo Tanganyikira. Kuko rero afise indirimbo shasha twamukura muri studio ngaho na ma clip video nive kuko tukanga ma location kugira ngo nawe tumugire kuko twebwe n'umukozi akora ngaha ateka abategezwe kuba ari umuririmbi umuririmbi wateka rero n'umuririmbi wa gospel. Yes, abakunzi ba MIJO Talent TV bamaze kubona twamaze gushika muri office muri Wetu Online TV aho bimukiye ndibaza urabona umwigeme afise swaga ameze fresh reka tumubaze bite meze neza Yego. kuna swaga kabisa abakunzi ba MIJO Talent TV bana Wetu asigaye afise abademo benshi asigaye afise abademo sasa bite umeze neza Yego. kwita gute Nitwa Nana. akazina kabye dusanze wicaye ngaha dushaka kutubwire mbega ukora iki ngaha muri Wetu company Kandi muri Wetu company nkora dumu secrétaire. Secrétaire nasikia secrétaire muri Wetu company ako dushaka tukubaze mbega CEO Wetu ari ngaha cyangwa imeze Mbonye afata moto muri quelques minutes nibaza ko yabagiye mu bintu nyene gusa mu mwanya araza kubahashize ngaha. kabisa none twe du secrétaire Comment? Koma ukonye du secrétaire no mu secrétaire du secrétaire Reka ni mu waiting azobashitse mu mwanya. kabisa merci beaucoup Nana. Yes reka tumurindire nkuko wabitubwiye wamaze kubyumva agiye ahantu gato ariko reka tumurindire kugira tumenye mbega bimeze gute ndi ba MIJO Talent TV wamaze kwibona bana tuva tutamubonye wallahi aza saa moya aza saa mbiri tuva hatumo twazi yo twavuye tuza kugira mubone Wetu uno munsi rero ndibaza turamenya mbega Wetu Online TV niye mpamvu yatumye yimuka aho yahora akorera bimeze gute turaza kumenya vish kuri Wetu ako twahageze kabisa cameraman ndibaza ntituva tutamubonye bro tuva tumubonye no munsi nta brag nta birefu yes bakunzi ba MIJO Talent TV ujama kona pesa nyingi bro sasa cameraman Wetu Online TV bakunzi ba MIJO Talent TV bawaze kumubona abwira ati no munsi ngo boss araje the big boss CEO Wetu Online TV ora mzee wangu vipi sasa umezeleza papa sasa vipi bro wangu yeah bro wait bro bakunzi ba MIJO Talent TV wamaze kubona Wetu CEO sasa vipi brother So ya no kuri kwimana. Bro wait bro bakunzi ba MIJO we motari yagoye amafaranga ndibaza we fresh rero bakunzi ba MIJO Talent TV wamaze kubona Wetu CEO wa Wetu Online TV sasa brother bite umeze neza Fresh kweli mugari ko ndihuta. Wait tuganire gato ya basi brother ndabizi kuri kuruta ariko akanya gato Bana turabagenze ariko gusa mugabo 1 minute bro 1 minute urazi iyo mvuye nzaho kurondera mze 1 minute basi kureka tubaye turuhuke basi 1 minute basi bro ego turuhuke 1 umunota yeah bakunzi ba MIJO Talent TV aduhaye 1 minute kugira tuyagena CEO wa Wetu Online TV sasa tukiringabanye kwanza banzura musaba bakunzi ba MIJO Talent MIJO Talent yambo muze neza amakuru yanyu kamatabizu basengere basi amina tukiringahanye brother twe twaje tuvuga ati dufise amakuru yuko wimutse aho wahora ukorera kandi dusanze ari byo aho wahora ukorera so tugusanze uno munsi mbega bimeze gute ni kihe kintu cyatumye wimuka bon nashase ahantu hagutse ensho gukora imirimo n'induto zanje nkore ahantu bon niyaguye kugira ngo n'abakozi bakora ibyaguye bimeze neza kandi urumva naho bon ego ni indoto mugabo ndacafise indoto yo kugera ku kiyindi hejuru
biravuga yuko aho wahora ukorera wabura amafaranga yo kuhariha moto wapi mani nakorera ahubwo nakorera mu nyumba yanjye nakorera muhira na wakorera home wanyu na- ahajya wakorera ni home wanyu unasikia abakunzi ba MIJO Talent TV bantu bafise umuntu urarenze bya bivugwa yuko aho byavugwa yuko wimutse kubera yuko wabuze amafaranga yo kuri ariko bisigura yuko atari noneho hano nkorera no ngaha nahe hanini cyane nini nanje ni ngaha none humva no nanje rero nivyo tubaza ibyo abantu bavuga kugira tumenye ukuri nukuvuga rero jewe nakorera mu rugo nafise inzu y'ishambrete zibiri na saro mugabo ndaraba njyama mu cyumba kimwe navuze ngo shambrete zibiri inzu y'ishambre zibiri na saro sasa nkaraba nkoreye mu cyumba kimwe bambe mu indara mu cyumba kimwe ikindi bakaca gikoreramo donc nje gusanga nyene n'umuntu aje kunda umenga aje gukorera ibindi bikorwa rero cumenga tugiye mu bindi ugasanga uruje n'uruza mu rugo me twahisemo rero gufata jeni riberi nyene nyumba nyene mugabo ibikorwa tubikorera hano tukiri ngaho nyene brother uvuze ati jewe narimutse kandi nivyo vraiment wimukiye ahantu hameze fresh sana mbega aha hantu wimutse ko ndabona n'inzu nini imeze fresh ndibaza mwabibonye hameze fresh sana mbega ntufise ubwo yuko uzavubura amafaranga yo kuri inzu mani jewe uretse nagutyo iyi nzu sindaheza no kuyiriya nukuvuga twe dushaka gufata iyi nzu yose tuyigure yose urupango rwose mu rugure nukuvuga ndacabuze 10 million gusoge ngo duheze dutabore impapuro twandike impapuro nshasha mvuga je simpanze muri make ntupanze muri make ahubwo muriko muravugana kugira inzu yegukire Wetu Online TV ego CEO wa Wetu Online TV ari wo Wetu ego nukuvuga tubuze nka 10 million gusa kugira ngo duhereheze indoto me gusa ebana le diaspora ahubwo nyene biravuga yuko ari mu diaspora yakwimuye mutama amafaranga y'aba diaspora ngo yakoze reka amafaranga y'aba diaspora Wetu aba diaspora bamwe jama bose baba bari ngaho Bukavu baje ngo ni diaspora umujamu usanga yibere ngaho ikigali ngaho aho Nyamirambo akifika Burundi bana mimi niko diaspora sasa diaspora wae aho ngwa ku mupaka mani uri muri diaspora ari nukuri jewe aba diaspora ndabemera ariko hari n'undi diaspora ni bajya ba DJ Kiss muri Barute nibajya bavugwa ko bakuri ibintu no bavuga ngo diaspora atari igihumbura aho abavuye Bukavure ni ba abavuye Bukavure bavuga ngo frontier ngaho baje ngo diaspora aho naje ntashe mu rugo ndazi urabona aho nashe mu rugo nayenzo ni diaspora uri mu diaspora kubera uvuye mu rugo kuri wiki rero nabihagije abantu bose bavuye kuri frontier ngo diaspora pana diaspora n'abantu baba barenganya amameri amawuseya none uvuye ngaho umuntu nzema ni ngaho Bukavu ngaho Rubumbashi mu diaspora hakuna mu diaspora kuri wowe urumva baribeshera wapi ariko mu bisanzwe no mu diaspora n'abasafirizi bajyama abasafirizi n'aba diaspora biratandukanye abavuye Bukavu n'abasafiri bajya barasafira gusa bakaza none mane nkwereke aba bandiga bagenda kurangura Dubai bajya kurangura Dubai beso baba batumye nk'umuzigo kaca baza ngo nawe ngo umuntu uze ngo ni diaspora kandi kurangura mane des jours ngo mini ko diaspora kuna sio diaspora jewe mbere urashimba baza mbere hari abakajama kamenze ngo naka diaspora kombe kahora kibera nga kuri frontier ngawe muri Kongo we ebana akadiri kaje gafise amashokora y'ibihumbi bingahe karahabana ngo ebango diaspora none diaspora aba diaspora bakozi basoba babesheje urasikia we oya sinansi diaspora nujya yavyerekana akatanga support ku banatibana mini ko diaspora ndagufashije none uvuga ngo diaspora tano umuntu numwe naho igihumbi birabaho ariko dusubire kwanza ku bintu waroheje kuvuga wavuze ati habura 10 million kugira iyi nzu yegukire Wetu company tukiri ngaho nyine brother mbega ayo mafaranga witeze ko azova izo 10 million zizova he baba diaspora kuravuga canke se amafaranga 10 million asigaye azova twebwe staff yacu irakwiye umvise charité ukumva nkongoro ukumva bande abakozi ba Wetu Online TV ukumva abakozi bose deja twe dufise amadolari mu mutwe gusa kuyarotira unasikia ujama ubwiyemezi ubwiyemezi.com
afite amadolari mu urabona umutwe wawe urimo idolari utazi amadolari nyinshi umutwe wanje urimo amadolari. uyo urimo nk'amamiliyari y'amadolari mugabo kuyarotira nturamenya karte ijya bankere Sasa nashaka kumbwira gute rero yarotira. Amazare kode Sasa nyambie. Shaka uivuge kuri micro ya MIJO Talent TV. Good. akadieze hama ucurotira Sikia sasa 60. Sasa 63 akayeri sasa diete amucho vyenda kubikura bakunzi ba MIJO Talent TV nawe aho uri hose ngo wifyonde umva no kwifyonda wifyo apana fyo urumva sifyonda ni wifyonde sasa 63 agadieze ucurotira wetu niko yagize kugira yimuka aho yahora bariyo kravye nk'ino nyoma we nawe ugira urora bari kucufyonda tera gufyondera sasa unasikia ujama wetu Kravye. sasa wayazanye rero je narotiye je aviza kravye nga private imwe ariko tukinganya brother nabonye n'utudemo abasokreteri eba sasa amafaranga yabaye menshi wala abasokreteri warazanye muri eba jewe narize mu ishuri batubwira ngo je ndibuka umwigisha yigeze kutwigisha kweri yitwa Fleury kuri lycée de Lac yakunda kutubwira ngo yamara kandi mukunda vraiment Imana mushimire yamara ati mwebwe nako muri yiga ntimwitige kazi mu gihugu akuna tiga hubo gutanga kazi ku bandi bitugane wewe hoba wize ukashugana gusega nakazi no iga hama ubaha kazi werekane ivyo wize wige mutanga bambe mwige gutanga kazi mwiye gutanga kazi sasa rero cyana nanicaye ndavuga oya gato karakura business yanje nayo maze ku myaka 10 ndayandika ndayiga kandi ahandi saho gwego ahandi donc ubu nibumba ngiye kumena mwitanganyika kwatanga kuri ngana canke wivye akadobo katanganyika ntaco bugikoze ni kuvuga rero aha niho nkitangura bon singo byo kubishimako ariko bon nakazi niho tugakorera nta birenzi sinova ngo nambara amahera menshi ngo fisi note nyinshi zo kugira uretse gusa ko twese turi hamwe turashoboye kandi turashobora kugushikana na hariya cyo gituma rero mpamagaje no zasanga ama office yanje yose harimo abajene benshi ndibaza mwabibonye abantu uze batwakiriye wejeje akazi wejeje school nje ndaba nanje kuno kunganya ariko ngo burabe mu kazi kamaye usanga umaze imyaka 10 je mandaba nk'ama office akaze yo mu gihugu ugasanga nk'akarore basi sivyo mugabo ni par exemple ugasanga umuntu yobakora nko muri berbe urana ko intu zikora hari intuze yemera ifisi note kandi ugasanga afise system ya XP wibaze vraiment abantu bakora projet usanga projet nini ya cyane mo ugasanga machine humba ngo yapfuye ugasanga mu stock ibi machine bya ugasanga imashine yapfuye kubera ikubura system iyi machine yapfuye kubera se yuzuye ntabimenya donc ugasanga kubera bya bintu by'uburambe mu kazi akoze imyaka ijana akoze imyaka 30 ngo ni fresh ariko naho amabiro yakwiye kwinjiramwe abo bajene babamenye nibindi umuntu agoma kuri ari update ku telefone umwanya bwati bana no munsi abana hari system ikoroso application mezuko nanje nco gituma nkunda gukoresha abajene kuko abajene ni Burundi bwo no munsi n'ubwejo kubera na jewe nanje aho ndi siniyemera cyane mugabo nandaze enjo x ibi nkoze canke nzokora abana banje nabo bazoshikirwa nanje babwa ati bana naka yarakunda abajene yeah tukiri ngaho nyene big brother wavuze byinshi wavuze kwimuka ambega twitege ihinduka rimeze gute muri Wetu company cyangwa se muri Wetu online TV mwamaze kwimuka mu kihano ameze fresh mbega twitege ikintu gishasha twitege bro bakubera ubundi ko turimuka ana kuvuga ikintu cyambere mu itegeko online TV ishobora kuva ko online kabata Wetu TV sikia igihe birashoboka gukunda ko Wetu online TV havako online hagasigara Wetu TV no kuvuga rero mugabo Wetu online TV zo gumukora ku rubuga mugabo webyo iyo rero nshatse kuvuga nshatse ko saba gusa mu dusengere amasengesho niyo ndo ton fils mugasibiye ko nagira ngo mpove mu ndoga ngurumva handabaze kare abantu benshi batutemerana tukiri ngaho nyine rero urusaku.com murabizi yuko tugenzwa n'urusaku tukazana abakuru kugira mumenye ukuri kuva ku basari bacu kugira mumenye ukuri kuba kuri ko kuravugwa muno minsi Wetu je narabye stat yawe novuga yuko nayo nyine mu bintu byatumye nza kuguhiga kuko ni stat novuga yuko yavugije abantu amajambo menshi commentaire nyinshi ni foto yabonetse uri hagati y'abakobwa babiri ubafashe ku mutwe
wafashe ku mutwe abakobwa bameze nk'abambaye amakariso reka ndabivuge mu kirundi mbega ijya foto ariko kuri stati yawe wayicishijemo 200 mbega bigenda bishatse gusobanura iki brother mbega ijya foto kuri we wisobanuye muri make jewe mbayeho hari ngira afise abangwanya n'abandi bankunda ni kuvuga rero je nabonye umuntu yambaye bijya bidiri nka kwambara abana arigira Wetu nyene original ashafata inkumi zibiri ziri gusa ashagira gutyo arabasengera kuvuga eje kugira uko baca bashika amajambo ngo Wetu ibi nibini Wetu ibi nibini bashaje naho nogira base ngana kumuzima se nkunda ama base noneho naho nogira base ngana gute sinohavangira ndi hagati y'abakobwa bari gusa vraiment no kuri ntakubeshe yego nzingo umuntu naho shetani bambwira ati bana kugira uvume ngo fata bakobwa ugire kujya kudira oya nabwo ati nzoba ndavuma nkuko byari bihari nta bindi ndabihebye gusa ibintu byanteye isoni vraiment ndasubiyemwo umuntu aza kukibona canka azokibona kijya kintu je nkabwo no gikora kuko je mfise condition y'Imana mfise contrat y'Imana rero ibintu by'akajagari sindabikunda uraze kuva kera nkiri hari iwanyu muri waka haraduza abantu bavuga ngo Wetu ngo bagize ibi nibi bon inge navayo ngo Wetu ngaje Wetu original mushashe biraba birebire mugabo Imana nayo ikubwira ati kajya nagati gateretswe n'Imana sasa tukiri ngaho nyine brother ukimara kubona ijya foto nkuko wavuze ati iteye isoni ukimara kubona ijya foto nka Wetu wavyakiriye gute uyakiriye gute nabibonye umakute yaraho akora muri Apotre Bonge kwanza ndibaza ko baramunzi Apotre Bonge kwe niba bindungikiye ambwa ati ye musaza naho ugeze urasaze canke mvuza ya gusara mutama turabe nibaza ko n'ubya bintu byo gufina y'abantu kangariye ivi ye ibara ryaguye ndake tavuga basi ruhara bavye rero urumva sijewe sitwibwe muri make ubibona avyangene ko je nabonye gusumanga ni system y'abanyarwanda ya system y'abanyarwanda barayifise nyene ugasanga nyene ebana bari tuni kugira bironke ama views me gusumva umuco wacu nitwoviyora ngo kubera ivyo ama views abaroni tugume kwa kudira nyene ni kintu wobwira abantu bashaka novuga yuko abona abantu muri rusangi bashaka kugusubiza inyuma big brother mbega ni kintu wobwira abantu bafite umutima nk'uwo bifuza gusubiza inyuma Wetu ni kintu wobabwira abantu bashaka yuko usubira inyuma canke bakubone utameze neza muri industry je nibaza ko baguma babandanya ego kubera igihugu cabo nico kizobakurirako kuko urumva nta gihugu naho gitaba gifise umuco muri make bobo ikiza no kubatahura abantu katari twe twokora ivyo ubundi naho abantu bagufuza kuncafuza naho bacefise urugendo runini cyane nko kuva nko muri ntuze muri Australia uzana amaguru uje mu Burundi umva ubwo rugendo ntibinashoboka mu bisanzwe unumva wewe uza kusanga ibintu bidashoboka usanga uje kundaba no mukanyosha je naje nigirehe usanga wiyimukiye nkuko wiyimukiye kundi mu bumbe ndiko ndagenda swata nuko nyene mbega brother wiyumvira yuko ivyo bintu bakora wiyumvira ko bikora ku mpamvu nyabaki mbega ntiharige usanga arawo musangiye ibintu ga bro oya sabazo usangiye ibintu gusa n'abantu batagomba ko umuntu atera imbere sivyo kandi vraiment nani bagiye kubabwira man son tuge tubazanira indirimbo yo mu motari indirimbo yo mu motari je rero urumva n'abantu bakora ngaho bose barabasaje sasa usikao jump cameraman munyiri oya bro sasa wa motari yakuzana oya bro god welcome bro come indirimbo yo mu motari urajewe ntwari mu underground sikia bro vipi sasa none wewe umba turimbea ndimbo freestyle kwanza ndimbo ya Mario Balotelli okay Mario Balotelli Saido ntibazo nkiza metre muvayo ndakeneye ubufasha bwanyu asikia sasa yiwawe na yiwawe na yewe ya Wetu dukeneye ya Wetu nayo rero jewe mvuga nta nindero nareme ico bigira twende uyu mwana yambujije amahoro ubuzima bwanje buri mukaga Keke yambujije amahoro la sasa merci beaucoup mzee merci beaucoup okay namwe turabashimiye cyane kabisa hama turagiye aho boss adutuma ewana go bro merci beaucoup poa bro sasa unyaruka uzana ivyo bidiri Keke yambujije amahoro ni Keke sasa uno munsi ndamufata waruvuze ngo subira ngo ijya face oya ndavyanse ndumva ngiye giye kuca yambujije amahoro sikuna na Keke gamanye sasa bakunze ba MIJO Talent TV uno munsi rero ni vyinshi byanzanye kwa Wetu fisa makuru yuko Wetu ari mu rukundo n'umwigeme azwi izina rya Keke beshi muramuzi
aheruka no kugira isabukuru ariko kuri uwo munsi wetu ntitwigeze tumubona sasa brother mbega bimeze gute we na Keke bimeze gute sasa arikarakura ukamwihakana arikarakuraba Leo umunyemeza ku nguvu si ntibimvamwo Keke twende bon sinashoboye kubashika nyene kubera uruhusha rwo muri management nyene urabizi neza ko biragoye umutigaba nigaburira nyene ari hose samahani sana turasona kuvugana ariko dushaka ro duha umuco brother mbega we na Keke muhuriye kuki bayumviza kubwire basi eka ndabivugire ngandazi ko ushaka jewe na Keke turasohokana kuvuga rero umuso agira isabukuru rero byasaba ko mba mari nka katagato bon tugiye by'uruhusha biranka management iranyanyira ndagerageza uko bishoboka kose biranyanyira no kuvuga rero ndabizi neza abanyamakuru bari benshi bo kumbaza ati nakayage mu rukundo nandi ndabizi yari yafasha abajournaliste benshi bari bahari baje kubaza no kuvuga rero ico gihe impamvu ntagiye rero mva naragerageje n'isiti nazipanze muramubaza ko yari nayo mweretse hagize ko mpaguruka ngo ngende ebana management iranka ati ntushobora gusoka nga cambere nta bodyguard tuguha cakibiri nta namudugu ushobora kuva mu rupango cagatatu naho ntushobora kurenga urupango no munsi uri guryamye uruhutse kubera ko twiriwe mu bikorwa byinshi ndagerageza biranka byanse ndakora navuze itegeko nuko nyene manager donc ntindi mitwe nagumye ngaho mugasho joyeux anniversaire ma belle ariko sindaheza mu nyuma yaho bica biragorana bigoranye agiye agira ntuze ya anniversaire byagaragaye ko je nanse kujayo kubera ko nanse kubwirane nanse kwerekana ico ndi imbere y'abanyamakuru nawe kuva ico gihe rero Keke nawe acifatire yindi mwanzuro bati je onse kunyemera imbere y'abanyamakuru etega ariko tukizene nimbunyankiye kugirane kunyemanga imbere y'abanyamakuru egare ko n'imbere y'abantu wanse tayari uno mwanya mubanye gute na Keke wavuze yuko tayari Keke vyaramubaje nta bundi buhinga nyine burenda ndaposhije nyine no sigura yuko we na Keke oya je navuze ngo je na Keke twabihigije ariko wavuze yuko Keke yavuze ati kuba wanse kunyemera imbere y'abanyamakuru bisigura nuko byagenze nye sigura yuko uno munsi mutakumwe na Keke oya je sinovuga ngo ntugire ko umwe umwanzuro uva kuri we gusa mugabo nta wundi buhinga Keke gusa suri kuvyabaye ntabwo nigeze ngomba kukuyakana mbwa gushikura mu munsi nyene ndipoze ngenda posheje urumva ubu ndi singo mu gihe ntarayemererwa nyene guhabwa imbabazi no mbwa rero ashobora gusanga nyene ngomye kunyera imyaka yose yo kubaho oya ariko twizere ko Keke ndibaza wamaze kuvyumva Keke wet ntiyasivye kubera sinasivye kubera ndavyanse oya ndabivugiye imbere ya kamera Keke nyene turasohokana no kuvuga rero igare ko niba ntaje sikosa ryanje rya management yarambushe sana kandi sorry sana aho uri hose vraiment gusa ntumvange cyane eba umvange nyine gahoro niburi nturenze nk'abantu babiri cyangwa batatu bwize benshi zuhaye nyene rero sasa akajambo kamwere kuri Keke akajambo karyoshe fresh akajambo Keke sikia kwanza akajambo kanyuma kuri Keke ndamwemera gusa mu cyongereza shavuga I like you Keke wamaze kuvyumva Wetu reka ndagushimire kubona waduhaye time ndibaza wamaze kumva byinshi Wetu na Keke rero umva byaragize ukunyene byaragize oya none one love ngomenda kwereke ngomenda mu telefone ngaha mufone ntanyitaba aramwita ntanyitaba sasa mufone bakunzi ba MIJO talent acha dusikie kwanza mufone niwe handitse ko ndabivuga ndabivuga my ex handitse ko my vow amviriza iko wapi none jewe ndatinya mani kuri apere ndamubwira nanyitaba ndamuzi fasha yitabe anyitabe ndongo nibiki nibiki allo Oui, Keke ni sawa ni sawa. warambabariye mani rega nimebere ikiganiro ko warambaze byahabaye bya musi wa nife warambabariye nivyo Ibyahabaye umunsi wa nife ibyinshi. ni byinshi Shawusa amakosa wewe.
oya basimba baryandakiye none bagiye muri sentare Alo, kiyukupa. sasa numva agatangure rero mani komonda Sasa abakunzi ba MIJO Talent TV wamaze kuvyumva yaracanyemo na Keke umukunzi wiwe bivanye nuko atashoye gushika muri anniversary yiwe. Brother, reka ndagushimire kubona waduhaye time, kubona wemeye kuyagana MIJO Talent TV. Ni tigikundiro, ni one love. Ndavuga ati big up sana brother. Ariko dusozera akajambo kanyuma ku bafanzi ba Wetu Online TV ubabwire bishasha bimeze gute. Bon, ndabasoze ndababwira ati ndabakunda cyane muri MIJO Talent TV na muri Wetu Online TV ndabakunda cyane. Gusa navuga ko bishushe biko biraza. Gusa mugawe ntimubabare byarabaye nyene biraba, donc ubu turorereye son yavyo bizoherera. Hama ikindi naco navuga yuko vuba tugatubazana ikintu gikaze. Ico kintu gikaze rero nabantu mari mumenyereye ngo ati Wetu ntakiduha video nshasha zazindi namba ya Wetu n'ivyankwa ati none gute vuba rero nagomba kumanza kora ati mbega muracyankombora bese murankombora kora nimba munkombora ndaje Merci beaucoup. Kandi rero muzo mubwire Keke we basi bagenzi basi tamwambia Keke ndaje jengeje ngireje kumuraba Keke. Merci beaucoup. Kumbona agoma yiruka bagenzi to save you. Merci beaucoup. Reka ndagushimire kurikiranye iyi video ntibagere kugira subscribe kuri Skawjama. Nibagire kugira subscribe kuri channel ya MIJO Talent TV, ucuja no kuri Wetu Online TV ugire subscribe. Wowe wabikoze big up sana, wowe turabikora genda ubikole. We love you so much. Dusubire ubutaha. Ciao, peace.